bakunzi bacu bakunzi ba B Info Plus kanda baramutse ndabahe n'ikaze mu kino kiganiro cyacu cyuno mugoroba turacari igenekerezo rya 18 kwezi no ku 8 nyene umwaka turimo 2025 ndamutse cyane abantu bose badukurikirana aho baherereye hose vyiva mutima bari ngaha mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi tibagiye abari muri Congo, Tanzania, Uganda, Rwanda, Kenya, Zambia, South Africa n'ahandi henshi muri Afrika, abari mu migabane ya Burayi, Amerika ndetse na Asia nabo bumve yuko tubamuje cyane ndetse tunabahe n'ikaze mwa kino kiganiro cacu cuno musi ko mubibona simba ndumwe muri studio ndikumwe n'umusisanguzi ku ruhande tugiye gufashanya mwa kino kiganiro kugira ngo bashobore kubasobanura byinshi mu buryo bwimbitse ntango ndana mu nzu cyane mwa kino kiganiro bwana musisanguzi ndakora mu kice cyane no genda gwikaze mwa kino kiganiro. Yes, urakoze cyane bwana journaliste. Yes. Ça faisait longtemps kabisa. Iyi studio nari maze iminsi ndayigaraguramwo ikamira. Ego. Nkaguma nko mindura mbogoza mugabo uyu munsi c'est bon. Ego. Kandi ndakuramutse ndizera ko meze neza. Ego. Nivyo waramaze nk'iminsi ko byo byagenze bien. Cyane gusa bwana musisanguzi nari ndagushimira cyane kubona warasigaranye no vuga urugo kuko abantu barabwiye ko ibintu bimeze neza kabisa ataco bakuburanye muri rusange. Nakora double fonction. Nasesangura nkatangaza. Nanje nkatumira. Ego. Nibyari byosha ariko byagenze neza. Meze neza kazima abantu bashoboye kumenya update news zihari. Mwico gihe bwana musisanguzi mwa kino kiganiro cyacu tugiye kuyaga no vuga mapo agera kuri abiri aho tugiye kuyateba ku gato kugira ngo abadukurikirana babashe kumva ibigiye bitandukanye na cyane ku biriko birabera ku mirongo y'urugamba ndacari neza na neza ngaha muri leta iharanira intwaro rusangi ya Kongo. Bwana musisanguzi hari amakuru avuga yuko Blackwater ingabo za Amerika zoba zatanguye gukora ibikogwa bya gisirikare ngaha muri leta yananwa rusangi ya Kongo mu buryo bweruye. Kumbura ashobora kuba ufise byinshi wowe ubizi ko kandi iyo nkuru ndibaze ko imaze kuba kimomo abantu benshi barakeneye umuco wayo. Karibu kandi kugira ngo ushobore kudubwira idonido y'ibijanye n'izo ngabo za Blackwater ubona yuko habanje no kuvuga amajambo menshi imbere yuko zishika no kwabuno butaka. Yes, urakoze cyane bwana journaliste. Buriya mu bintu biriko biratuma intambara ya Kongo idindira. Ego. Novuga ko ari intambara zo kumbuga ngurukana bumenyi. Buriya guerre médiatique novuga ko ari idindije intambara y'amasasu muri Kongo. Ego. Kubera yuko haragira naho usanga abari ku mirongo y'urugamba. Ego. Nabo nyine ubwo bahendana. Badahana amakuru y'ukuri. Cyane gose. Bigatuma rero bamwe n'abandi bibagora gukenyura. Iyi nkuru iriko irakwiragizwa cyane ya Blackwater yuko batanguye ibikogwa mbere bakanavuga yuko bariko bakora ibikogwa bafatanije na FRDC hamwe n'abawazarendo ndetse bakanavuga yuko ari ibikogwa by'iteka bakoze byuko batanguye kwanza kubomagura ibiraro ziyanyeshamba za RDF zahora zicako zitwaye amaramforo ibigwanisho tusa. Ni nkuru mu by'ukuri kirakwiragizwa ariko aho yironka hose bakubwira yuko ari nkuru yiri kiratangwa n'abawazarendo. Niko bavuga niyo source bose batanga. Ariko tugiye kuraba mu ntango z'intambara wanashaka inkuru zimvaho z'ukuri wazikura muri wazarendo cyane n'ukuri. Ariko kandi n'abatanga inkuru z'ibinyoma benshi baca babesha ngo source ni wazarendo. Bigaca rero bitangwa gutera urujijo ku bantu. Bakavuga ati none baba wazarendo ko tumenye badiye inkuru z'ukuri inayo baduhaye twatubona iri mu rujijo tubyite gute tubifate gute. So iyi nkuru rero ya Blackwater jewe nagerageje kwikijyana hino ndaca no ku masoko yacu dufise hakujya nta kintu na kimwe barashobora kuyimbwirako. Bivuze ngo shobora kuba ari kinyo hinge gato twebwe ntabwo turi bakabizi. Ukuri kose ntabwo tugomba kuba tukuzi ko turi abantu cyane gose. Iyo twaronse inkuru twebwe imbe yo kuyemeza tubanza kwikijyanira tukayiperereza tukamenya yuko ari ukuri
canke ari kinyoma. Ego. Iyi nkuru rero magingo aya ntabwo dushobora kwemeza ko ari ukuri. Ego. Kubera yuko ntabwo turayironkera ivyemeza vyuko Blackwater iriko irakora akazi hajya muri Kongo muri Sud Kivu nko bivugwa. Ariko kandi ntitwoza ngo tunavuge yuko ari inkuru y'ikinyoma. Ego. Kumbura ashobora kuba ari ukuri twebwe tutararonkera ivyemezo cyane gose. Ariko kandi ni nkuko ishobora no kuba ni inkuru y'ibihimbano y'ibinyoma. Usanzwe uzi yuko hariho ibitangazamakuru byinshi bitigera bibura inkuru bitanga. Nta musi numwe byigera bibura inkuru bitanga. Kubera ko inkuru batanga nizo biremera. Nizo bahimba. Ego. Aribaza nukuvuga mu mutwi we arabishiramwe ati arabirota reka mvuge ati byagenze kunuku ntawuza kumenyuza n'abamenyuza je m'enfou je natanze inkuru. Abo bantu barahari ntibigira buri nkuru batanga. Urashobora gusanga rero niyo nkuru iri muri zazi barumvise ngo Blackwater yasa muri Sud Kivu ati reka inkuru nawe tuyandike rero twiyo twifondere yuko iyi Blackwater yamaze gutangura ibikorwa. Haro nakandi kantu barengeje ko musi ngo vuba cyane Walungu irasubira mu minwe y'aba Wazalendo. Ugasanga ko nako bakongeye ko kubera basanzwe bazi yuko aba Wazalendo babangamiye zyenyeshamba za M23 muri Walungu. Ibi ntawe utabizi. Turamenyere tumaze imisi tubona amafoto mu byukuri yizinyeshamba za RDF zaguye ku mirongo y'urugamba muri Walungu. Tuguma tubona amafoto n'amavideo hajya hakujya Akanyaru bariko barashingura babo baguye ku rugamba za Walungu no hejuru muri ho plateau. So ijya rero nkuru ntabwo twoyitebako ariko dukomeza kuyoga ko runono kugira tumenye ukuri nimba iyi Blackwater yatanguye ibikorwa tubishikirize abadukurikirana. Ariko kandi nimba naho boba batanguye ibikorwa ndashobora kuvuga yuko boba abantisivye. Blackwater nibaza ko ibikorwa byayo byotangurana nuko izinyeshamba za RDF zanse kuja mu mazone do cantonnement. No kuvuga zanse gusinya cessez-le-feu zahisemo kubandanya zikora. Nivyo nibaza. Nimba rero uyu munsi ro 18 batanguye tukaba tutaramenya nimba izi nyeshamba zasinye cessez-le-feu kuko gushika magingana nta nkuru irasohoka. Usibye ko tuko twumva amahumeur ava idoha avuga yuko zino nyeshamba ziba zigumuye zikanga gusinya ko basanzwe babikora. Rero iyi Blackwater yoba yantisivye. Reka rero tubirindire kumbure dukomeza kubitohoza inkuru y'imvaho tuzoyishikiriza abadukurikirana cyane gose. Bwana Musangozi tukiri ngaho nyene muri Kongo hari abariko baravuga cyane yuko ingabo z'u Burundi sanze zararungitswe kugarura amahoro n'umutekano mu gihugu cya Kongo yuko zoba ziko ziragarukanwa mu gihugu cy'u Burundi. Kumbure ivyo nawe ndazi wamaze kuvyumva hari cyo bizi ko ashobora kuduha umuco kubijanye niyo nkuru novuga yuko iri kiraba kimomo na cyane ku binyamakuru byari ibindi ntorinda kuvuga. Bwana journaliste hari ibintu mu byukuri tutaba tumagoza turatakaza ku mwanya sivyo. Igisirikare cy'u Burundi ntabwo kiri muri Kongo mu buryo bw'ibanga. Wapi surumogimani ruri muri Kongo. FDNB bariyo kubwumvikane bwa leta ya Kongo na leta y'u Burundi. Bagiye gufasha FRDC gutuza imigwi y'iterabwoba sivyo. Rero kuvuga ko batanguye gutaha mu Burundi ngira ngo bashatse kuvuga baza mu makonje. Sino gushika magingo aya tuzi neza ko FDNB wanashaka ihagaze neza. Iragaze neza. Hariho ibikorwa baheruka gukora muri iyi weekend. Nuko kumbure bitabaye ngombwa ko tubishikiriza. FDNB birakoze ibikorwa by'iteka muri ho plateau. Nespake washikirije amakuru werekana ko twigwaneho bariko biripotinga kuri FDNB. Bariko barishikana. None wibaza ko bariko bishikana kubera yuko batsinze bari bashatse kwishikana. Ni kubera babonye ibikorwa FDNB bikira ko rajya hano. Byabananiye kwigumya. Barakoze ibishoboka barigumya biranga mugabaho bageze babonye ko bagomba kuyamanika amaboko. Imikenyuro yose
yabaheranye plan zose zarari sinzi yuko none naragupartagije message ego zariko ziri muri groupe y'abavuka Minembwe na abari muri Etats-Unis abari mu Minembwe abari mu gihugu cy'u Rwanda bien sûr n'abari mu Burundi ingene bariko beshanja kuri situation iri hajya muri Minembwe sivyo bariko ndabivuga gute bariko baracura inimba urumva bakavuga ngo kanaka ngo yarapfuye ngo kandi yagiye tumubuza ukanaka wundi nawe ngo yarimanya abana biwe ngo none ngo bamumereye nabi urumva bwana journaliste nta FDNB iriko irava muri Kongo byoroshe narabivuze nubwo Cirombo uyu munsi reka ndabisubire mu sibanga nubwo Cirombo president wa Kongo yobiruka uyu munsi yovuga ngo FDNB musubiri wanyu bro ntibageza M23 kiri hajya Red Tabari kiri hajya nibikunda bariyo bafise double fonction hajya hariho gucunga imbibe z'igihugu cyacu hamwe no gufasha FRDC gutuza imigwi y'iterabwoba so ubu rero wanashaka igikorwa gihambaye bariko barakora bacunza imbibe z'igihugu cyacu kuko ntaho turumva FDNB yakoze mu operation ntirataka irikira defanda no kuvuga ico yokoze yogiye iherekeza FRDC nabo twovuga ko babaye ibigwari barasinzira urumva so gusinzira man baradekonye baraguzwe rero FDNB ntishobora gukora mu operation niyo mpamvu ubu bacunza imbibe z'igihugu cyacu none ego data yo babuza iyo mission yo gufasha FRDC aca babuza na mission yo gucunga imbibe z'igihugu cyabo nigikunda abo rero bariko bararota bicaye ngo FDNB batanguye kuva muri Kongo nibacire birarura nibacire birarura FDNB ntabwo iri muri Kongo ntigiye uyu munsi kandi yagiyo nejo iramaze igihe niyo mpamvu imigambi yabo bariko bamye bategura kuva kera ega ntibateguye gutera Bujumbura baciye muri Kongo uyu munsi babiteguye kuva kera mbwa bikaburizwamwo ubu rero batanguye kubiririmba aho batanguye kweza gasha babonye ko bahonyoje kirenge muri Bukavu bace bazati none ko twageze Bukavu dushaka Uvira amatengane Burundi nivyo bibaza ntibari bazi yuko hariho ama defense aremereye za Ruvunge za Sange ivyo ntavyo bari bazi bo bari bazi yuko ari babandi bahereza amafaranga bagaca yibandaniriza none nibabandanye rero turaba cyane gose ko FDNB yavuyeyo na ego batashe nibabandanye bashike Bujumbura habihoze kandi ni ndoto kabisa bwana Musanguzi sinashatse kuyaga byinshi mu kintu kiganiro ariko turashaka tubwire muri make situation zo muri Bukavu nyuma y'igihe itari gito twumvise Riwazarendo bamaze kuhinjira 100% kabisa baraduhaye n'amafoto n'amavideo batubwira abawazene twamaze gushika ku butaka bwacu bw'abasokuru ngaha muri Bukavu niho turi turashaka kumenya situation ko zifashe ubu tuvugana bwana journalist uragize neza hari akantu nibutse nabonye akamemesi karaho ngo yaba Yesu Kristo yarahari mu isi kino gihe gabakobwa ku maselfie ewana abari danje abari danje kabisa gute rero bwana urumva bo bakubwiye urabona Petero ibintu byose Yesu yakora yahakikisha ko Petero ahari sivyo ndashaka guhuriro bwinshi igihe Yesu intumwa ziwe zari mu bwato urumva zibona Yesu agendera juri y'amazi zirajugumira ati none tubonye igisigo Yesu yahamagaye Petero abwiye Petero ingo gendera juri y'amazi usanga honde nta kibazo urumva Petero arahonyura yumva amazi aragumye ararengana sivyo hari abantu rero bameze nka ba Petero na ba Toma akanda kazinye kubera iki hariho message nabonye y'umusirikare wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika afise ubwenegihugu bwa Kongo aho yari karahanura abasirikare ba Kongo bien sûr dushemo n'abawazende kuko bo nibo bahagarariye Kongo ababwira ko abakongomani ntibakeneye amafoto yo kwerekana aho wazarende igeze abakongomani
ntibakeneye kubona aba ba generale William Yakutumba bariko bifilma amaselfie bari kuri front. Ego barasa ibyo ntavyo bakeneye abakongomani sivyo. Yanatanze n'impanuro arekana yuko kuja kuri front na telefone ari amakosa. Kandi ibi barabizi na FDN yarabahanuye ment for. Kuko izi telefone ubu nubaka ari instrument umuntu ashobora gukoresha partout. Buriya kugira ngo bashobore kuba bo detect ahantu uri barakufata kuri telefone uri ko. So yari kwerekana ko badakwiye gusubira gukora ikosa ryo kuja kuri front bafise amatelefone kuko ajya amatelefone atuma mwasi wabo yidentify ibirindiro vyabo yidentify amaposition yabo ibintu nk'ivyo akana kazanye kubera ko turiko tubona muri kano kanya aba wazarunde muri Bukavu bahagarika abantu mwijoro bagafirima mwatubonye twebwe aba wazarendo tuko Bukavu turiko turasira umutekano wa Bukavu ababene gihugu twabicaje ngaha kubera ko barenganye samoya y'ijoro twarabujije ivyo abantu ntabyo bakeneye kumenya sivyo abantu cyane abakongomani bakeneye resultat dukeneye kumva Bukavu bayigomboye cyane gose kumenya ngo aba wazarendo bari muri Bukavu tutareko tubana ivyo bariko barakora bro babagiye muri visite nukuyerekana mali ni visite voilà so mugabo hamwe n'ivyo tugomba gutora aba wazarendo ni bande aba wazarendo ni bantu ki n'abasivile akatugashe ku bwa mbere bari muri profile y'abasivile nabene gihugu babakongomani sivyo mu kirundi twobita ko mu patriote mu kintu ni gute patriote nigiraguye mu kirundi rega twite patriote nta sivyo rega twite patriote nabene gihugu baba patriote bivuze ngo Bukavu bariyo Goma bariyo Uvira bariyo partout bariyo aba wazarendo so kubona rero barigaragaje bafise inkoho muri Bukavu jewe sinovyita yuko ari igikorwa citeka bakoze franchement tari avance kumbure bashatse kweza gatima kabene wabo bashiki babo babanyina babo bari muri Goma muri Bukavu plutôt babereke ko bari hafi yabo mugabo ijya novuga ko ari nk'imburi bahaye umwasi wabo kuba bari hajya bajya abawazarendo bo bari bazi impamvu bari hajya ntibyari bikenewe yuko umwansi wabo amenya ko abawazarendo bari hajya bari kwibera hajya mu ibanga ntangere bagakora icabajanye mu ibanga ntangere hama abakongomani n'amakungu bakabona resultat final nukuvuga ubu kuba barigaragaje hajya muri Bukavu narabivuze narafuwa pasi bateje ingorane abene gihugu b'abakongomani ubu hari abakongomani batari bake bafunzwe bagirizwa ko ari bo babitse bajya abawazarendo cyane gose hari abamaze kwicwa bagirizwa ko ari abawazarendo ariko atari ibyo so bivuze ngo rero abawazarendo nivyo koko barimo hajya muri Bukavu ariko kiya gikorwa ntabwo bari bakwiye kwigaragaza yuko ariho bari batarashika ku ndunduro yatumye baja muri Bukavu cyane gose irane domaine haro nabari muri Goma batangiye kwigaragaza ko bahari abawazarendo none ninda atazi ko abawazarendo bari hose bari baraguza abajama sana rega tubite mugani wako bari baraguza kandi bitari bikenewe ariko kandi tubatahure n'abasivile ntabwo bafise akarangamutima ka gisirikare ntibazi yuko umusirikare agendana n'ibanga je nakuze numva kera abaroberi bavuga ko ubunwa buhanwa urumva wewe wagiye kuvuga ibyo wabonye baraguhana ariko bano bawazende woniro contraire nibo bivugira ivy'iwabo cyane gose bivuze ngo rero tubataho n'abasivile ariko kumbura avec le temps ibya gisirikare bizabira binjiramwo pole bazo kwisanga bakamiritse cyane gose bwana musisanguzi tuva ngaha muri Kongo tuja mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi hari byinshi biriko birahavugwa ni nyuma yaho tubonye ibikorwa vy'iterambere bikomeza kuba vyinshi twarabonye abaserukira ababwiza tungo muri Qatar bashika mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi ndetse turanabona n'iyugururwa icese
ry'ibarabara ry'indara rigiye kubaka ngaha mu Burundi rihuza Tanzania ndetse n'u Burundi. Sinzi yuko hariho n'ibindi bihugu rizoshobora kuza. Bari umusesanguzi nk'ibi bintu Burundi uko biragira ko kumbure urabibona uko biko biragenda. Ni ikihe kintu ubona yuko Uburundi buzo butandukaniye ko n'igihe ivyo bintu bizoma byamaze kuranguka? Urakoze cyane bwana journaliste. Uburundi turafise novuga impano idasanzwe kubera yuko abarundi ntabwo twibaraguza nkuko abivuze sivyo. Twebwe nta nubwo twihoma, twebwe ntituzi kwandikisha mate mu gihe umuti ukiri mikaramu sivyo. Ibi byari bikorwa twakagombye kuza turabona bitangazwa na babandi bigira ko bakunda Uburundi nayo shwi. Hariho akagwi k'abantu bamenyereye ndeke kubesha nanje franchement amakuru kerana yakuri wabo akantu kose ku gihugu nibo bakandika. Handavuga ba Pacifique Ninazwe, ba Chamanda Moses, abo mu byukuri baraba sinda bashe muri kahise gusa na nubu n'abantu twari tumenyereye ko akantu kabaye ku gihugu aribo bakandika. Mugabo twagiye kuba desi dusanga bari muri babandi nabo barema inkuru. Urumva inkuru yitabaye ku gihugu mbi naho urakoze kukanyunganira baca bayiremera. Ni ukuvuga iyo habaye ibikorwa byiza nk'ibi sinzi ko baca bagwara, sinzi ko servo yabo cereka gufunctiona neza, birababaza peut-être gusa ico nzo birababaza. Ibi nivyo bintu bakagombye gutangaza kugira ngo bagumane fan base a samples. Tubone yuko batari kuri, tubone yuko bakunda Burundi mu by'ukuri. None bazovuga bibi gusa ku Burundi tubite kara ba patriote wapi? Tubite ko bakunda Burundi abamaneko. Urabivuze neza. Duherutse kubona ubu vuba aho bariko berekana ko ibarabara ry'indarayi rihuza Burundi, Tanzania na Kongo byatangiye kubaka sivyo, kuko byaratanguye. Bitaratangura bavuga ngo barabipinda reka tubateze imisi tubirara ni montage. Ibarabara ryaratanguye amakungu yarabyeretswe ariko aba ba patriote reswandiza patriote nta wose hari wabonye muri bajya byanditse ko inkuru nta numwe. Ndabaheruka bavuga yuko rya barabara ry'indara yari montage bagize atari ivyo bariko barafite. Voilà, ni gihe mwana musanguzi haca haboneka umupolisi yafashe selfie nkuko acabonekamo yambaye nibere iniko ijya rogo intare. Rero niho bagiye kwemera yuko benshi ari barabara riri mu Burundi, abandi bari baza ko ari montage cyane bafotoye nko mu kindi gihugu barazana. Bona journaliste, franchement parlant, Uburundi tubuze abantu barati ibyiza by'u Burundi. Byiza birahari, urumva? Mu Burundi tubuze abantu barati ibyiza by'u Burundi. Sino ibyiza byo kurata ku Burundi ni byinshi. Ibintu leta y'u Burundi rikirakora iyaba aho hakujya navuze ariho byariko birakorerwa mon cher ami. Ndakubwiye abantu borushe no gusoma inkuru, abantu borushe no kwakira ama content kuryoherwa. Mais malheureusement twebwe twifitiye ibitangazamakuru byandika za nkuru z'ibisusu by'abakobwa, byandika za nkuru z'ubugugu zitagira ico zifasha abarundi. Mugabo ibintu byo kurata ibyiza by'igihugu, byo kurata iterambere ku gihugu, abo nabo dufise kabisa. Nabo kabisa dufise babandi bo guponda abaprofete, babandi guponda abategetsi, bo kwerekana ko atanakimwe kiriko kirakoreka mu gihugu. Man, je nimba ari ikintu kimbabaza ku Barundi niki? Nimba ari ikintu kimbabaza ku Barundi niki? Ikintu ciza kiraba mu gihugu kikaba kamizwe n'ingoma. Ndaguha kandi karo kari très simple. Regidezo yaratangaje yuko hazohera imisi 10 bari muri iriko irahinyanyura ibintu kugira ngo turonke umuyaga nkuba usagutse. Amajambo yaraje we
banaka baraponda baragira iki ego ariko aho ikiringo regidezo yatangiye wanashaka ni cyane amatara yatanga kuboneka le 12 ntihashire le 14 nayarindire ko abandi bavuga ngo ebana nabagabo vraiment imvugo yajanye n'ingiro ndabura ego mugabo guponda kwerekana yuko umuntu ataco bushoboye babaye ba number 1 kwerekana inzego zitwara igihugu ko ataco zishoboye uyu munsi none umuyaga nkuba sijya nawe kabisa none ko batabyandika kw'inkuru bavuge bati burya bya bindi ntibarira gusema ko batandika izo nkuru kandi inkuru yarabashikiriye umuyaga nkuba bafise burya ndabana n'imvugo nkoresha bafise amaneko ngaha uwo manza basumbya maneko y'igihugu cyane gose barazi ko umuyaga nkuba atakibaza ko batabivuga so bana journaliste mu by'ukuri ibyiza ku gihugu uri kurakwerekana ibyinshi wakivuze neza durutse kubona abaguza atunga bakatara ego aho obyemeje ko bagomba kuzana imitaya mu gihugu cy'u Burundi bijya bitangaza makuru uri kuravuga n'izi nkuru nta nakimwe byarabagwaje mu mitima bafushe urumva so bivuze iki rero jewe sinje kuvuga ibyiza by'u Burundi ego oya nta nibyo noshobora ni byinshi ni ahubwo je ngomba ntera kamo ibitangazamakuru bariko barondera inkuru aho zitari ego kandi inkuru zihari iyi ni inkuru bakagomba kwandikako yes iya Regidezo ni inkuru bakagomba kwandikako ivyibara bagindarayi ni inkuru bakagomba kwandikako bro hariho nibindi leta y'u Burundi rikirakora bitaraje habona ego hariho abantu badufyonda tukabona icyo tubereka kandi twadusibyo tubereka kubera ko ivyo twoberetse byagizwe ibanga hano iwacu reka dusabe na leta iduze igisata cy'itangazamakuru ego buriya biragoye yuko babandi bavuga amabi kuri leta bazohora tutagiye turabazibisha ibyiza leta ikora cyane gose biragoye niba tureke tumenye bino byiza leta iri kirakora cyane tubitangaze tubyereke isi niho bajya bataziye kubyo basubira kuvuga cyane gose bwana mu misi heze wumva bavuga ngo mbe ndondeza iracabaho indondeza na fokode ziri uve 24 biracabaho cyane gose ariko se kubera iki batovuga yuko umutekano mu Burundi uvure mumeze neza za ndondeza naco ziko zirayivuga kubera iki batobivuga ubu je no kwitera bakangonga bacha bavuga ngo bamuhoye ibi nibi cyane gose batavuze batarakora bavuga yuko je meze neza kubera ibindi ko ndakora nuko bimeze kabisa duhaguruke chakeke dukorere igihugu cacu sebere bye twebwe tugomba gukorera igihugu cacu ego tureke guha amatwi n'umwanya abatazindi nkuru bafise atari zo gucafuza igihugu cacu bien sûr cyane gose bwana musisanguzi ndabona ikiganiro twava tukivuga ko vyinshi bugaca tukongera bugaca kubera ko nkuko yavuze ivyiza tuvuga ko Burundi ni vyinshi nubwo hari abagerageza kuzana ibibi gusa niyo bitahari bakabifonda nyamba takiri bishobora kongereza ko turashobora kurangiza ikiganiro cacu kugira ngo abadukurikirana ntishobore kubarambira ntabyo ndi burenze ko usibye ko ngomba gushimira by'umwihariko ego abakurikirana Bien-Info Plus yes n'abantu baciye ubwenge cyane gose ego n'abantu kabisa iyo uzanye ikintu cy'ubuhumyi bacarisha muri commentaire batoyanga nari ngombye kwibutsa rero yuko abadukurikirana bataragira subscribe babikore kugira ngo dukomeze kwagura umuryango wa Bien-Info Plus kandi hari ikibanza cagenewe ko Bien-Info Plus twebwe tubashikiza ibiganiro n'abadukurikirana kiduhuza naho sahandi muri commentaire dure muri commentaire mutuyagisha bien sûr kuri iyi video je kuganira ko kumbure aho tutashitse bahashike aho naho bashaka kongera ko naho batwongerere ko kumbure nizere yuko kandi tuzosubira mu biganiro byacu byeje kubera ko amasaha arakuze cyane gose kandi nishimiye cyane abantu bose twabanye kino kiganiro nizere yuko bashobora kumvira byinshi umusasanguzi yavuze yuko kibazo cyiza ari commentaire kugira ngo dushobore guhanahana ivyiyumviro turabizi yuko hari benshi badukurikirana
ibi tuba twavuze ko bafite byinshi babizi ko kuturusha, ikaze nigwa muri commentaire kugira ngo bashobore kudusangiza ubusesanguzi bwabo. Rero reka ndabike abantu nk'umusesanguzi bivuze tuzongera ku munsi w'ejo atagihindutse. Bye bye.